Adra Burundi yakoze igikorwa cyo gutanga imfashanyo ku mpunzi ziri mu nkambi ya zone Cibitoke. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya ndwi ndamukiza umwaka wa 2025. Ndabahaye ikaze kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, amavuta, umunyu hamwe n'ibikoresho by'isuku, indobo zo kuvoma amazi, amasabune yo koga nayo kumesura nivyo byatanzwe na Adra Burundi, aho bari baramutse bagendera abateshejwe izabo bo mu gihugu kibanyi ca Kongo bari mu nkambi y'impunzi iri kuri zone Cibitoke. Umuhuza bikorwa vya Adra Burundi Elias Siboniyo aratwiganira ibijanye n'ico gikorwa cabazinduye cyo gushika ku mpunzi zo mu gihugu kibanyi ca Kongo ziri muri zone Cibitoke. Nitwa Elias Siboniyo, directeur de programme wa Adra Burundi. Uyu munsi Adra Burundi yashitse ngaha ku zone ya Cibitoke kugira ngo yifatanye n'ayandi ma ONG ariko arafata mu mugongo izi mpunzi z'abakongomani mu kuzironsa ibyankenerwa kugira ngo zibeho, na cane ibiribwa, umuceri, ifu y'ibigori, ibiharagi, umunyu n'amavuta, nk'indya zobafasha kugira ngo bagaburire umuryango. Ariko kandi twagerageje turegeranya n'ibikoresho byo kubika amazi hamwe n'amasabuni yo koga no kumesura kugira ngo babandanye gukora ibijanye n'ibikorwa by'isuku n'isukura, hama bikingira ingwara zohava ziterwa n'umwanda. Iki ni gikorwa Adra Burundi ikoreye muri iki kibanza, ariko kandi yiteguye no gukora n'ibindi bikorwa mu bindi bibanza bitandukanye hoba hari abari mu bibazo nk'ibi. Adra Burundi nk'uko abantu benshi bayimenyereye ni ishirahamwe rikukira ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi, ariko ridacagura mu gihe ririko rirafata mu mugongo no gufasha no gukora ibikorwa by'iterambere. Twitavye rero akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu yahamagariye amashirahamwe mpuzamakungu n'ayandi akorera mu gihugu kugira ngo abe yofata mu mugongo impunzi zo mu gihugu ca Kongo zahunze kubw'imigwano iri kibera mu gihugu iwabo. Ivyo kandi tubikoze nk'ishirahamwe risanzwe rishira imbere urukundo no kwitaho abari mu bihe bigoye. Iki ni gikorwa rero citeka ku bantu bakundana nk'abarundi kandi kiri mu mico n'imigenzo y'abarundi kugira ku bantu bari mu bihe bigoye, kanatsinda ibi bihe abantu benshi biratuma bata umutwe, abandi bakagira ingorane zitandukanye. Arahanura abaronkejwe ivyo bifungurwa ko batoca babitwara mu masoko kuko babibahaye kugira bibasahirize. Tuhamagara rero bamaze kuronka imfashanyo ko batoyijana mu isoko ngo bayishore, ahubwo bayigaburira abana, bongere kandi bazigame bimwe mu bikoresho bahawe, yaba ari byo Adra Burundi ibahaye canke irindi shirahamwe mpuzamakungu. Tubahamagarira kandi kwitwararika isuku no kunywa amazi meza kugira ngo babe bobandanya kugira amagara meza mu gihe barindiriye kubashira mu kindi kibanza canke gusubira mu mihana iwabo. Turashimiye rero leta y'u Burundi n'ikigo kijejwe gukingira impunzi n'abandi badafite ubwene gihugu. Turashimiye n'ayandi mashirahamwe nayo nyene ariko yifatanya natwe. Dushimiye cane n'ishirahamwe Adra International, Adra Regional ryafashije kugira ngo uburyo buboneke bwo gushika kuri izi mpunzi. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi. Dusubire mu yandi makuru twabatorokanije kuri mikro, mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ijwi ryo gwaruka FM.